bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samizi muvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana hiwanyu, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu w'Imana ugira uwa 33 mu gihe ca liturujia y'Eklezia mu mwaka twita B. Tutiriwe turatebangana tubashikirize aho dusanga ibisomwa vy'iryo jambo ry'Imana. Igisomwa ca mbere tugikura mu buhanuzi bwa Danieli mu kigabane c'12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Izaburi dufasha kwitsa no kuzirikana neza ico gisomwa ca mbere ni Zaburi ya 15 canke ya 16 bivanye n'igitabo ca Bibiliya uri kurakoresha. Igisomwa ca kabiri naco cashwabuwe mw'ibaruwa ryandikiwe abahebreyi ni mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14, umuntu agaca ashira ku n'umurongo wa 18. Inkuru nziza za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twandikiwe na Mariko Mweranda mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 32. Muzero dutegeyo mu Mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Danieli. Jewe Danieli numvise ijambo ry'Umukama. Umunsi umwe Mikayeli umukuru w'abamarayika azohaguruka, niwe ahagarikiye igihugu cayo. Hazoba urwimo rutari bwaboneke kuva aho intara zibereyeho. Ariko ico gihe igihugu canyu kizorokoka, nukuvuga abanditswe bose mu gitabo c'Imana. Benshi mu bazoba basinziriye mu kuzimu bazokwikangura, bamwe bikangurire ubuzima bw'amaho, abandi bikangurire kumaramara no gutetegwa imyaka n'imyaka. Abitonzi bazosayangana nk'izuba ryo ku mutaga, abazoba babaye intungane mu makungu bazoca ibibatsi nk'inyenyeri imyaka n'imyaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nunzigame Mukama kuko ari wewe mahungiro yanje. Nunzigame Mukama kuko ari wewe mahungiro yanje. Mukama ni wewe ntoranwa yanje, ni wewe ruhara rwanje, ni wewe natoranye kwiraga iryanje. Mpoza Umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya, kandi ko asanzwe ari buryo bwanje sintirimuka. Nunzigame Mukama kuko ari wewe mahungiro yanje. Umutima wanje urahimbagwa kandi umushaha wanje ukanezerwa, umubiri wanje nawo ukaruhuka ataco winona. Nanone ntiwondeka ngo mfe rubi, umugenzi wawe ngo aherere muco. Nunzigame Mukama kuko ari wewe mahungiro yanje. Uzondangira inzira y'ubuzima, imbere yawe agahimbare ni kose, iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose. Nunzigame Mukama kuko ari wewe mahungiro yanje. Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe abahebreyi. Mw'isezerano rya kera umusaserdoti wese yahora aja gusenga mu gisengero, inkuka atasiba guhereza zamari zazindi, kandi ntizishobore gukura ibicumuro namba. Ariko Yesu Kristo we aho amariye guhereza inkuka imwe rudende y'ibicumuro, yaciye avyagira iburyo bw'Imana ubutakihava, arorereye igihe abansi biwe bazoshirwa munsi y'ibirenge vyiwe bamubera intebe. Erega iyo nkuka imwe rudende niyo yatumye abemeye kugabirwa nawe ubweranda, bagashikira ubutungane ubutacisubirako. Iyo ikigongwe kibonetse nta nkuka y'ibicumuro iba igikenewe. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Ivyo dusoma mu nkuru nziza mukama wacu Yesu Kristo nkuko twandikiwe na Mariko Mweranda ni mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 32. Umunsi umwe Yesu yabariye abigishwa biwe ati, muri nyaminsi ayo marushwa mvuze ahavuye, izuba rizodegera, ukwezi ntikuzoba kukibonesha, inyenyeri zizokoragurika ziva kwijuru, ububasha bw'ijuru buzonyiganyiga. Niho rero muzobona umwana w'umuntu aje mu bicu afise inganji n'ubunahazwa bwinshi, azoheza arungike abamarayika biwe gukoranya abatowe mu nkiko zose z'isi. Iy'isi n'ijuru biva bikagera hose. Igiti c'ifigiye co bibagereraniriza, iyo amashami yacu atoshe amababi akanaga, muca mumenya ko iremba riri hafi. Niko kuko nimwabona ivyo vyose bishitse, muramenya ko umwana w'umuntu yashitse ari kw'irembo. Nuko ndababariye urugwaruka ntiruzohera ivyo vyose bitaraba. Ijuru n'isi bizoteba bihere, yamara amajambo yanje ntazohera. Ariko umunsi warwo be n'isaha nta numwe awuzi, nta n'abamarayika bari mw'ijuru, nta na mwana nyene, data musa ni wabisi. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi ntoreza Imana, turiko turagenda dusozera umwaka wa liturujia, umwaka wa eklezia. Ijambo ry'Imana naryo rigaheza rikaza ridufasha guca dutahura co dukunze kwita mu mvugo y'ukwemera ihindukira mu rinahazwa ry'umukama wacu Yesu Kristo be n'ibihe vya nyuma. Igisomwa ca mbere be n'inkuru nziza, twumvise yuko biduhaye ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu mvugo y'ibihishurwa bizoba mu myanya n'imisi ya nyuma y'ubuzima. Ivyahishuriwe rero ari vyo dusanga mu vyahishuriwe umutumwa Yohani, ivyahishuriwe uyu muhanuzi Daniyeli, eka n'ibindi vyahishuriwe n'abariya bahanuzi bose bagiye barakoresha iyi mvugo y'ibishuwe bivuga ivyo mu myanya ya nyuma y'ubuzima bw'isi canke imyanya ya nyuma y'igihe kinaka kiba kigira kibisi kindi. Bene iyo mvugo iraheza ikaza isa n'idutumirira kuzirikana umusozo w'ubuzima bwacu, umusozo w'ibihe ibi canke biriya bihereza ibindi, ariko kandi n'umusozo w'ibihe vyose vy'ubuzima bw'abantu, aho ngo umukama azohindukirira mu buninahazwa, aho Yesu azohindukira mu buninahazwa. Ibi twumvise atubwira mu nkuru nziza. Niko kenshi abatari bake barakunze guca babona muri iyo mvugo y'ivyahishuwe ibintu bitera ubwoba, kumva ibintu bisenyagurika. Mbere uyu munsi ho ngo n'izuba rikadegera, ukwezi nikube kukibonesha, inyenyeri zigakoragurika, bikumvikana mu ibintu biteye ubwoba. Ariko ugiye kuraba inyuma yavyo hanyegeje ubutumwa bukomeye cyane bw'umwizero uhambaye. Uwo mwizero nawo sundi nuko ivyo vyose Imana ibifise mu minwe, kandi ko ari ifise ijambo rya nyuma. Mbere mu biriko bihindagurika, bimwe bisenyuka bibisi ibindi, ko Imana iri kwirateguramwo intsinzi y'abakunzi bayo bari mu ntambara n'inabi n'ibibi vyinshi biri mw'isi, be n'ivyo byose bikomoka ku nabi. Mu gisomwa ca mbere cavuye mu buhanuzi bwa Daniyeli, ijambo ry'Imana twashikirijwemwo riradusigiye inyigisho zibiri nyamukuru. Iya mbere ni yuko umukama atigera atererana abiwe ivyo bihe bigoye birandura umutima by'uruhamo rudasanzwe. Ariko kandi hari n'inyigisho ya kabiri ihambaye rwose. Mbere ico gihe ca Daniyeli yari intambwe nshasha isi iteye mu bucuti n'Imana, mu gutahura ibijanye n'izuka rero ry'abapfuye. Ubwa mbere tugaruke kuri uku kungena Imana yonyene ariyo ifati ya mbere igaheza ikaza kuremesha abayo bariko barahamwa. Hari mu gihe c'umwami w'abami Antiochus Epifane wa kane, aho uno mwami yava agahagurutsa uruhamo ruhanitse rukomeye rwose rwamaze abayahudi batari bake, kuko bashaka kugumya ukwemera kwa basokuru babo. Nkako uyo mwami yari yagombye kwigira Imana akagomba gusengwa, ariko abayahudi bagumya ukwemera baramunanira, batari bake bemera gupfa hakumupfukamira nk'Imana n'ivyo yategeka yigira nk'Imana. Aho ubutumwa rero gukuremesha abariko barahamwa buraheza burazanana kuri Daniyeli. Tukumva ingene Imana ibaremesha ibabwira iti, umumarayika wanje Mikaeli arahagarikiye igihugu canyu, muzoteba murokoke, kizorokoka. Ugo ruhamo ntiruzobazimanganya ngo muherengetere, mubazogumya umutima muzorokoka. Bavukanyi dusangiye no jambo ry'Imana. Nivyo kumbure twese turiko turaryumva, ntituriko duca mu ruhamo ruhanitse rutwara gatwe kuyu canke uriya, rugatuma uyu asesegwa amaraso canke uriya, ariko tuvyihweje neza uyu munsi ubuzima bw'ukwemera
ntivyama vyoroshe kugendera ukwemera kwacu mu buryo bwuzuye kandi bwisanzuye rwose. Wamusanga umenga ukwemera rukristu hariho ahantu umenga kuragora abantu b'iki gihe, kuragorana kuko usanga kenshi ubuzima bugomba kwiyorohereza mu bintu vy'umwijima uca kubiri no gushaka kw'Imana. Umuntu yagomba rero kugendera ukwemera kwiwe vy'ukuri uko inkuru nziza kudushikiriza nuko eklezi kudusigurira, ugaca usanga biramukwegeye kudatahurwa, uruhamo naho rutoba ari uruca rumutwara gatwe ruramutwara inyungu z'ubuzima bwiwe, rukamutuma arenganywa uku canke kuriya, agirirwa nabi uku canke kuriya. Ugasanga ukugendera ukwemera kwiwe bitumye abandi hafi yiwe badashaka kukwakira, baca bamuremera, bakaremera ubuzima bwiwe, bikamubabaza gose. Ijambo ry'Imana uyu munsi raje kubwira yuko utocika intege. Umukama muri kumwe, mbere iyo ntambara urimwo si yiwawe, ni y'Imana imwe yo kuva mu ntango, aho Imana yamiriko iragwana n'ububasha bubi bwa sekibi, ububasha bubi bw'umwijima bugomba kuniga ubuzima bw'umuntu yahaye ishusho yayo. Mbere urwo rugamba si we wenyene uri wenyene, uri kumwe n'abamarayika b'Imana. Ngo umumarayika wanje Mikaeli ngo niwe ahagarikiye igihugu canyu. Abamarayika baraza kudufasha kugwana intambara zikomeye z'ukwemera, na ya ntambara ikomeye ya nyuma yo mu rupfu. Amarayika n'aberanda baraza bakadufasha, kumwe tubona na Yesu Kristu atanguye kugira ubwo bakabira n'icuya c'amaraso, agiraje kugwana intambara ya nyuma ikomeye ku musaraba ngo aducungure, ngo Imana ikamurungika umumarayika akamuremesha. Iyo ntambara mbere uri kuragwana, ugwana n'umwijima w'inabi, ugwana kugira ngo ugerageze kugumya ukwemera kwawe naho bitoroshe, wumva umenga nturonka usaganiriza, ntutahurwa neza. Iyo ntambara Yesu yaramaze kuyitsinda ku musaraba. Uri kugwana intambara yamaze mbere gutsindwa na Kristu, azoyigutsindira upfe kugumya umutima, umusaba inkomezi, nawe winanate uraba imbere, uzotsinda, uzorokoka. Abamarayika b'Umukama n'aberanda biwe bose bagutanze muri iyo nzira baraguhagarikiye. Ubwa kabiri nuko kandi muri iki gisomwa ca mbere tuhakura inyigisho nshasha. Ico gihe yari inyigisho nshasha kubijanye n'ubucuti bw'Imana n'abantu, inyigisho ifatiye kwizuka ry'abapfuye, cane cane mbere izuka ry'umuntu kwiwe. Imbere ya Daniyeli iyo nyigisho y'izuka ry'umuntu apfuye ntiyari bwashobore gushikwako n'ukwemera kw'Abayahudi. Anaco gituma tubona kenshi mu majambo y'Imana imbere y'iyo nyigisho Abayahudi n'abumva ijambo ry'Imana bashira umwitwariko cane cane ku ruvyaro, kwagira ati jewe mpfuye biraheze, nzobandanya numvikana mu ruvyaro rwanje, kukwizuka ntiryari bwiyumvigwe. Mbere ugasanga n'umuntu siwashigwa imbere cane, hashigwa imbere igihugu. N'uyu munsi izuka ry'abapfuye, izuka ry'umuntu mwumwe ryoshobora kutwigisha aho womenga turahakwa gushira imbere rwose igihugu, tukibagira umwene gihugu umwe mu bagize igihugu. Kamenga mbere umwene gihugu umwe arashobora kwama ariko aracishwa ku buhomba kubw'inyungu y'ikintu citwa igihugu cose. Ayo ugasanga kenshi si n'inyungu z'igihugu cose icarimwe, inyungu rusange, kumbura ugasanga ni inyungu za bamwe mu bitwa ko baserukira inyungu z'igihugu. Aha rero iyi nyigisho iradufasha kugira ngo tumenye kunywanisha igihugu cose be n'umunyagihugu umwe, ku gihugu cose kigizwe n'umwene gihugu umwe, ariko kandi umwene gihugu nawe nyene agategerezwa kumva ko ategerezwa gukorera no kwitangira inyungu ya bose, inyungu rusangi y'igihugu cose. Ubutumwa bwo kuremesha ntibwari ubw'abariko barahamwa gusa, ariko kandi harimwo n'ubutumwa bwo kuremesha abapfuye muri urwo ruhamo, bazira iteka ry'Umukama, bazira ukwemera kwabo. Ari naho rero Daniyeli Imana ihava ikamuha kumva mu mutima no mu bwenge, mu buhanuzi yamuha, ko vy'ukuri abapfuye bagapfana iteka ryo gupfira ingingo z'Umukama, bagapfana iteka ryo kuzigama ukwemera kwabo, bazozuka batazohera mu rwobo, batazohera ikuzimu. Biratangaje ingene Umukama yama atambutsa ibihe by'ubucuti bwiwe n'inosi biciye mbere mu bihe bigoye, ibihe biremereye. Bivuga yuko ibihe biremereye ntivyategerezwa guca biduca intege ngo tugirire, oya, niko Umukama arazi ko ivyo bihe bishobora kuzanana n'umwijima ube gito w'inabi uba mu buzima bw'abantu, ariko kandi arabizamwo kugira ngo atambutse ibihe, ibihugu n'intara, gutahura gushasha, kuronka umuzirikanyi mushasha w'ikintu ciyunguruje, ikintu giteye imbere mu gutahura ubuzima, mbere no mu gutahura ubucuti bw'Imana n'ubu buzima, ubucuti bw'Imana n'umuntu umwe, ubucuti bw'Imana n'umuryango w'abantu. Ariko tubimenye
igikorwa c'umukama cama gishingira kuri abo bashimye kugerageza kugumya ingingo yiwe, kugumya ubucuti nawe. Bene abo nibo usanga bajabutsa ibihe, bakajabutsa isi aheza hatuma inema y'Imana isesekaza ingabirano y'ubuzima koko mu bantu bose, bagaheza bagacira inzira ibihe bishasha vyiza. Wewe rero ugerageza kugumya ukwemera mu kuri, ukagerageza kugumya ingingo zigororotse zihimbara Imana, ni wewe vy'ukuri ujabutsa abantu mu iterambere ry'ukuri, ni wewe ujabutsa ibihe mu kuronka umuco uzana umuzirikanyi mwiza, ugatuma ibihe vyakira umusesekara w'ingabirano y'ubuzima iva ku Mana. Mu nkuru nziza Yezu akabandanya muri iyo ntumbero y'ibintu ko tubona biyagwa mu vyahishuwe bijanye n'ibihe vya nyuma, akerekana yuko azogaruka mu buninahazwa, ariko yuko imbere yuko agaruka hazo ibintu vyinshi biteye ubwoba, ngo izuba rizodegera, ukwezi nikube kukibonesha, inyenyeri zikoragurike, ububasha bw'ijuru koko bunyiganyige busenyagurike mbere. Ariko ivyo vyose ni imvugo yo kutubwira ingene umuntu atokwishimira gose ibintu vyo ngaha mw'isi. Ni ibintu vyaremwe bishobora kurangiza igihe cavyo, bigasenyagurika, bigahera, bigapfa. Nukugira ngo ntiduce twumva yuko umenga nta gaciro bifise, oya, ariko bifise agaciro kagarukira hafi ko mu gihe. Kwa ahubwo vyo nadufasha rero kudahera kuri ivyo nk'uko umenga nivyo birimwo agaciro, ahubwo tugaheza tukiyerekeza kuri uyo. Iyo vyose bisenyutse, iyo vyose biheze, iyo n'urupfu ruje ubuzima bugahagarara bwa hano kw'isi, aheza akadusama, akatwakira mu bundi buzima bubandanya hakurya y'ubu, kuko twemeye gusangira ubu buhera nawe. Uko udapfa kwiwe kukinjira mu magara make yacu y'umuntu ahera agapfa n'ivyiwe vyose n'ivy'ubuzima vyaremwe, ariko igihe rero umuntu asozereye ubudapfa bw'Imana bukamukoreramo, akabandanya ubuzima mu buninahazwa kumwe n'Imana mushobora vyose. Umukama azogaruka, ukogaruka kwiwe Yezu akabiyaga nk'igihe ciza c'ukwegeraniriza hamwe abakunzi biwe mu kanyamuneza kadahera k'imyaka idahera. Ikindi tubona nuko Yezu atashatse kuvuga neza na neza umunsi n'isaha ivyo bizobera. Turahakura inyigisho naho nyene ikomeye. Uko Yezu adashaka kuvuga umunsi n'isaha azozirako, nuko kandi mu bisanzwe avugiyemwo ko uwo munsi uhambaye niko wisangije izina, usanzwe ushinze imizi, ushinze mbere agaciro kawo mu munsi wose w'ubuzima bwawe. Uko uri kurabaho ku munsi ni kuri kuritegurira kuzoshobora gusanganira canke kudasanganira neza uwazogaruka mu buninahazwa. Kuko mwibuke bavukanye, ntiyagiye nk'ugiye azogaruka gusa nk'uko umenga si hakiri. Igihe agenda yagize ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Azogaruka kuko burya yama yaje, nubwo ari mu bimenyetso bimuhisha ntushoka kumubona mu buninahazwa, ariko yama yaje. Azogaruka mu buninahazwa kuko agumaza umwanya ku wundi, kugira ngo ntupfishe ubusa umunsi wose, umwanya wose wo guhumeka hano kw'isi akiguhaye. Ntupfishe ubusa urugendo rw'ubuzima bwawe, umunsi wose w'ubuzima bwawe ari umunsi wo guhura nawe, ngo bigutegurire rero ngo ntuzunyuzurwe, ntibize bikunanire gushobora kumuhangara neza, kumwihweza mu buninahazwa bwiwe ahazogarukira. Kujya koko k'umuntu ari mu muco asohotse aho izuba rikayangana rwose ataco rimugira, niko na wewe uko ubandanya ubaho ku munsi umwakira, bitazogutera ubwoba, bitazokubuza kumusanganira agarutse mu buninahazwa. Ariko ukabuba mu mwijima kure yiwe, uwo munsi uzokugora. Nka kurya koko k'umuntu avuye mu mwijima uciye umushiraho izuba ryaka cane rimumena amaso. Dusabe Umukama kugira ngo adufashe umunsi w'ubuzima bwacu utumenyereze kumwakira ukwaza muri ubwo buryo bumuhishije, ariko ari vy'ukuri, kugira ngo ahazogarukira tuze dushobore kumusanganira duhimbawe nuko dusanganiye mu buninahazwa uwo twari dusanzwe dusanganywe. Mukama Yezu uzogaruka mu buninahazwa, nta kubikekereza, warabitomoye rwose. Tugumirize ako kabeya k'urwo rukundo rwo kuzogusanganira mu kugerageza kudapfisha ubusa umunsi wose w'ubuzima uduhaye, ngo tugerageze kugenderamwo turi mu muco wawe, tugerageza kuva mu mwijima wose w'inabi, ngo twimenyereze kukwakira ukuza
mu buryo buguhisha, bize bidutume tugusanganira aho uzogaruka mu buninahazwa. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Imana yanyu